Yes, welcome ladies and gentlemen. Uraho murakomeze neza hamurose mwiriwe canke mwaramutse bivanye na hamwerere. My name is Frank the Answer in Magic Channel TV. So nkuko mubona rero turi ahantu ni muri chantier, ni mu Kabezi commune Ramba, ni 20 km, ni ibiro bimetero 200 uvuye Bujumbura canke uva ngaha anya uja i Bujumbura ni ibirometero 200 canke 30 uba ushitse neza uri mu muduga. So tuje ahantu hariko horubakwa inyubakwa zitangaje, inyubakwa nziza ziteye igomwe abarundi kazi, abarundi ngaha mu Burundi n'aba diaspora bose bifuza kuza kubamo. So karibu rero tubatembereze kumbure tuge turaganira n'abariko barakorera muri kino kibanza. Karibu twese kugira ngo turaza kubamenya na vyinshi bigiye bitandukanye. Nkuko muri ko murabona haba hari abakozi benshi batandukanye hegeranye n'ikiyaga Tanganyika. Hari akaview keza haboneka neza, ibaze wicaye iwawe uri kure abatanganyika. Ni vyiza cyane. So guma natwe rero kugira ngo tubandanye tubereka vyinshi bigiye bitandukanye. Yes, nkuko mubona rero turi kumwe na FABLICE ariko atunganya bino bikogwa. Karibu sana d'abord. Ndabashimiye cyane. Yego ndashimye. Imisi myinshi cyane. Yari haciye. Yeseruka ngahanya bariko mukindi no gutaba ikibanza. Yego. Kwari tukigira viabilisation canke management y'ikibanza ya. Yes, hari akiri ivyatsi byinshi mugabo no munsi muragerageje kuraba ni ibintu bisa neza. Tungiye kugira ngo tutangure kwanza gutembera n'aha hantu. D'abord ni welcome to Lakeview Paradise Estate. Ni ibintu bisa neza d'abord. Umuntu abonye iyi shusho kwanza. Yego. Abona iki? Umuntu abonye iyo shusho abona Paradizo. Yeah, that's how crazy it gets. Abona Paradizo abone ikigwati cy'amazu ya kijambere, yongera abone vision ya 2040 na 2060. None kumengo vision ya 2040 na 2060 waitanguye 2024. Cyane gose. No kwerekana ko abarundi bashoboye gushikayo. Wanashaka uwo mwanya wose twihaye utaragera. Erega abarundi barashoboye. Abarundi barashoboye. Civugo ni turiko turubaka Burundi. Yes. Uno munsi ubundi biko burubakwa. Novuga ku rugezo rushimishije. Yamaze twaba tubona Buraya ngaye ngaha mu Burundi. Ni cyumvira umengo umuntu akariyumvira umengo ni cyumvira cy'ubusazi. Yego wewe. Kandi nivyo ni cyumvira cy'ubusazi. Yes, umugambi novuga ko ugeze kure. Ubwanyu mufise pourcentage zingana gute ku bikorwa vyanyu? Urakoze, ubu turarenze ibice 30 kujana ku mugambi wose. Urumva ko tumaze gutera intambwe ndende kuva aho tuvaniye na mwebwe. Kandi bikaba bitunezera kuko novuga ati biriko biragenda neza uko twabye. In fact biriko biragenda neza cyane kurusha nuko twabitegura. Abonye clôture arabona ko mwayikomeje gose. Yego. Mbaze mere kuri iki kibazo. Turi impande ya Tanganyika. Yego, kiyaga umuntu akibona neza cyane. Bega inyuma y'imyaka 10 canke 20 tuzosanga twe turahura nibazo ko turahura no musi vy'amazi. Urakoze. Twe turafise mezo ubu twarashizeho biro ijejwe recherche. Muri recherche twabonye ubu byemezwa ko Tanganyika aho yigera kuduga sinibuka umwaka mugara c'imyaka myinshi ikaduga cyane gose yageze ku metero 6. Avyumva? Ubu rero imaze kuduga imetero 2. Hasigaye imetero 4. Uravyumva n'abatari bwavyumve bavyumve neza. Twe rero duharuye ngaha aha ngira uravyibonera ko imetero 4 zirenga. Twe rero ngaha turi novuga ati twayiririye zeruvye cyane kubera before that hariho abantu bigeze kuba bandondera ngo mbe nogura ibi bibanza biri munsi ndatinya usibye yuko byanavugika yuko barimo ha leta ibiki sinigeze nkorako muga kuvaho ndonkeye haruguru yiri barabara nanje naciye ntererako rero ucasubira ukiyumvira ati nawe nu uravye abagiye baragira novuga ati abubatsiri barabara urabibona ko izo consideration bari bagiye bazishira. Rero twe kuri iyo research iratwereka n'imyaka ijana iri imbere nta kibazo twazohamize neza. Yego. Yes. Ubu daba ukibona ngaho urabona yuko ari ahantu hubatswe. Cyo bibaza ati mbega indani hari yiki. Ukibona ngaho cyo indani hari yiki. Reka naco twinjire kugira ngo akaruganiza ndetse anatwereke aho ubona yuko wow. Wow. Naha tugeze ibikorwa naha tubigejeje. Ibikorwa bigeze ahashimishije. Thank you. Uno munsi ntagiye kinini nagiheze mutanguye no mugambi. Intambwe yamaze guhura nazo d'abord niziye.
bo intambamyi tugenda turahura nazo nohera kuzo twese dusangiye aha novuga ibura ry'ibitoro icikagurika ry'umuyaga nkuba mugabo urumva uko biza niko tutegerezwa tweyo turiko turagira imigambi turashiramwo ama different contingencies ama intega bizoza zitandukanye ziba zirimwo no guhura n'ibibazo nk'ivyo rero novuga ati nizo mugabo ibindi navyo usanga nyene tugenda turahura navyo ni vya bindi usanga nyene hari abantu bikigora kumviriza imigambi yacu kuko urumva nk'umugambi nk'uyu twategerezwa gushigikirwa novuga ati niko genda vyiyumvira nkuronka nk'izo ama exoneration ariko urumva ntavyo turaronka perhaps one day tuzobironka umuntu akaraba nk'ukunya ntatahura d'abord ingene izintu zimheze badufasha tumenye izi inzu nizi bimeze gute tukiri ngaha anye izi nizi urakoze tukiri ngaha muri iyi village canke muri Lake View Paradise Estate dutegekanya gushiramwo inzu zababa 100 ziri mu bwoko butatu ahanye inzu janje zizohakwira ndabigusigura ukuntu zizohakwira hazoba harimo ama VVIP agera ku 23 hace habamwo n'ama maison de ville nkamwe twubaka muri quartier Miroir inzu ibiri muri ari imwe amazu 18 tucerero twubaka ama apartment hariho apartment twatanguye ya mbere izoba igeretse kabiri gusa ari irimwo amazu 6 hariho rero n'izindi dutegekanya muri plan B plan B canke muri phase B arizo tuzogira etage zigeretse 10 zibiri izo nyubako izo etage zibiri dutegekanya ko zizoba zirimo ama apartment 40 kandi kabe nakaryo keza ko kumenyesha bariko baradukurikirana mu ma VVIP turasigaranye zibiri abazipfuza mu nyaruke hanyuma muri phase ya B twaruguruye haraheze iminsi 2 twuguruye abashakamwe amazu bayafate right now hakirikare zikiri kuri promotion kuko izi uribuka ukiza narakubwiye ko twazidandaza kuri 490 million ubu zaraduze cyane zigeze kuri value ya 650 bisigura tubuje inyuma yajya amezi antukanibaza ko tamezi atatane yo bahaciye uje ubu ukaba wahushije kajyaga kajyo bakibibona bwa bundi twaganira ubu umuntu ashobora kuyironka kuri 650 aca muri banke ayironka kuri 700 izi nzu zigitangura zari ku majana 190 miliyoni amajana 190 mugabo no zigeze ku majana 650 igihida bo gituma ziduga agaciro urakoze ubwa mbere nta nibuye na rimwe ryari ngaha twari tukiregira viabilisation bisigura ati hariho umuntu yabonye ati reka jewe n'investise umu entrepreneur niko nobo kuko umu entrepreneur ni umuntu afata risk abo bantu rero bagiza ku gatima ko gufata ko kuvuga ati turize FABLICE turize n'ivyo akora reka tujane mu mugambi urumva nanje ntegerezwa kubereka ko bafise advantage kurusha abandi ubu rero bigeze ngaha wundi yaguma tinya ategureka mari n'abandi bazabikore acaza cenda mufata cyo kimwe n'uwo ari wagize ubwa mbere umva ntivyumvikana mugabo hariho nayandi ntuzenya ma measurements dushiraho hano uvuga ati nkiduga ry'amadolari nk'iryo nk'ikena ry'ibitoro cyusanga bitugora mu logistics n'ibindi mugabo akantu nyamukuru nayo ma promotion nico gituma nakubwiye muri phase B yizo zisigaye nayo ntuzenya ayo maison de ville n'ama apartment bazi ubunyene bataje ubunyene n'akazi ka n'ubundi nibaza batevye cyane gose yes no musi inzu igeze ku majana 650 ariko kandi umuntu agerageje kuraba mbega agaciro karakwiriye canke koko ni kubwo kubera ko hari ibindi bindo umurongezako koko iyo nzu bikuranye nayo amafaranga ahubwo irayarengeje gose iyi nyubakwa for example niyo tworabira nka sivyo urabona kuva aho twateye igiti nyuma turamanuka kugera hariya hari ikindi kiriya
which means ni metero 35 iri ntungu ryawe yego ukaca ugenda imetero 14 iyi nzu ifise access imbere ikagira na access inyuma kandi mu mbavu yaho harimo imetero 4 bisigura ati niyo wotondeka imidugu 8 uku ibiri mu parcelle yawe indani urabona hajya twasanzeho uruzitiro izi nzu imwe ifise uruzitiro rwayo now ikindi naco izi nzu aha turi ground level turi kuri niveau yo hasi iyi nzu igeretse kabiri hariko niveau yindi n'iyindi hejuru yego uri umwe gusa bisigura ati nitwazoja guheza ngaha iyi nzu izoba yadugije valere mu byo twabonye irenza imiliyaridi y'amafaranga y'amarundi uno munsi nibaza ko ku bantu babikurikiranye inzu zo muri miliwari zari ziri ku gaciro gatonya ku majana 500 ariko uno munsi nibaza ko nogenda guha umiliyaridi nayo yo kwakira na gato okay cengira ikibazo eske amafaranga mwa mwarashizemo muheze mukagarura gute urakoze umenga abantu umengo muri kumagirira ubuntu ofete ikintu cya mbere cyo wo kumva n'amafaranga dukoresha n'abakiriya baba bayazanye which means nk'iyi project yose aha nta franga na rimwe ndaja kubwira banki ngo mpa mahera nta franga na rimwe ndabwira umuzungu ngo mpa mahera ni kimwe namye shingi ntaye no nganda hashingire ntaye umugambi uri mu mafaranga arenga miliyaridi 30 ariko nawe utangwa yatani cyasha fisi nta mezi umunani iyi project igeze yo waza mu mezi 10 ukambaza ati nyereka n'icumi uzokoresha umugambi wa Lake View Paradise Estate nakubwira ati aho n'ukuri nta nicyasha nibyo ndiko ndashaka kuvuga mugabo kuvaho Imana impayiye iyo novuga ati yo vision burya abantu basenge cyane Imana irumva nimbara basenga nibasenga cyane gose kuvaho Imana inyiyerekeye ikambwirira ikizere cyo kugikorera ibikorwa kose ibyanje yampaye ubumenyi impa amafaranga yo kubikora impa n'ikizere mu bantu impa n'abagenzi nka mwebwe muza muraza kunshigikira umuntu ashobora kuvuga ati umengo n'amafaranga menshi ariko ucumusigura ko azoba igeretswe kabiri kandi ikaba imwe yose wabonye clôture hari anya mugabo kandi umwe wese afise clôture yiwe neza cyane kubera iki kuzana Paradizo mu Burundi kubera iki kuzana Paradizo mu Burundi Uburundi mvuge ko ari Edeni mvuge ko ari Edeni harabamaze misi bavugishwa bakabivuga bamwe bumva abantu bavuga ngo yanguvye simba ubu rero hageze aho zoza nababwira ati rero umva ko atari ivyo muze tuje muri miriwara muze tuje mu kabezi muje kwirabira ivy'Imana yabikiye Burundi uko bivuze rero izi ni VVIP correct izi nazo ziri ngaha anya nizi ubu murongo na ma VVIP najya na ma VVIP nahakurikira igice kimwe kizoja mu ma VVIP hanyuma ama maison de ville hanyuma inyuma niho rero hazoja ama apartments maison de ville nazo ziri kube ingana gutu no maison de ville pour le moment uje ukayigura cash uyigura ku miliyoni 350 cash uje ukavuga ati ndayirihe buke uyigura ku miliyoni 360 hiyongeye ki miliyoni 10 gusa yego uje ukavuga ati shaka ndihe 35% down payment ayasigaye unjane muri banki nk'ideni yo ngaha genda kujane muri banki iguhideni kandi garanti ndayigutangire ivyo birashoboka okay sorry gato tubuke jewe mfise 35% muri izo 350 millions no 350 millions ni kubagura cash 360 installments uca muri bank 380 sawa ntacho muri izo 380 ufisemo 35% yego hama zijya 65% nazo yego uranjana ati ngo tugende baguha mahera batananzi batanakuzi oya bazoca bagira procedure yo kukumenya kugira barabe kontra y'akazi kugira wari we wese asaba ideni muri bank ariko ntaco kuba uronse n'umuntu akujana ati tugenda gusaba ideni ahantu runaka ikiruta ivyo byose ni genda gutangira garanti urumva garanti baza gusaba titre y'inzu sivyo
titre jewe wampaye 35% nkakujana muri banki kakwigira ikavuga ati turamwemereye je banki cimpa lettre de garantie haca nkugira transfer iyo titre urumva ucitwara muri banki nka hypothèque je bakacampa 65% bisigura ati wasavye muri banki ubu CRDB dukorana neza itanga kuri kuba diaspora wanashaka n'abarundi bo ngahira tanga kuri 12% nta yindi banki yabikora kandi getanga kugeza ku myaka 20 rero yanzu wewe ya 65% urashobora kuyirihira buke uri amahera make cyane uriruka no utanumwe mwiruka atawukugora kugeza ku myaka ishika 20 bisigura ati jewe wandishe kuko banki yakundi yagufashije kundi jewe navuyemo inzu yawe wasigaranye usigaye urariha buke uko amina batari bake barazi uko amadeni ya bank agenda yes abarundi benshi no musi bariko baragerageza kubitahura ariko benshi ntibarabitahura abona umengo inyungu zawe bwite ijana kwijana sivyo arano baginavuga ati bon bimeze kunya reka radohenda bimeze gute ku bantu batarabitahura message ndakora kuri bo message ya mbere jewe ushaka kugura inzi wanje utayigura sivyo sije uri kurahima canke si wa mugenzi wawe akubwira ngo Fabrice ngo biki nibiki si uri kurahima wewe uri kuriteza imbere wewe uri kuraziganira umuryango wawe uravyumva suppose nk'umuntu yaje akagura inzu afise asset azoraga abana biwe cyo supposinga rero wewe ushatse kuza kugura inzu haca hazana kanaka urumva Fabrice ni nyungu ziwe okay ukacu bivamwo sivyo none exact akwiciye kazuza kabana bawe rero nico gituma burya abarundi twankana umuntu yankana n'ubundi nikijuju n'ubujuju kwankana n'ubundi canke kumva yuko mbwe ati no bijya nusivyo kandi ubona ko umugambi ari mwiza bageje kureba ku isanamu arabona yuko umugambi aba ari mwiza ukashugira na apeti yo kumva ko ugomba kuhabaho hantu ufise amahera yawe nigico buza utaza kwa abantu hantu tubandanye ariko tuze ku gaciro d'abord kivyubatswe n'aya mazu azo yakitswe n'iki turana ko amatafari sajya mumenyereye oya twarahinduye kubereka aya matafari ava he kugira ngo twirasire ko ari meza ijana kwijana urakoze cyane ikintu cya mbere cyo twe twaherahinduye systeme nkuko ubibona dukoresha ama block ciment ama block ciment rero twaragize amatide dusanga ni ibintu professionnel bigezweho ni ibintu biproteja environment kuko aya matafari yacu classique dukoresha niyo tukoresha araho nyibidukikije wibuke amafuru kuyacanira duca ibiti none umva ko tuzaba turiko turigira ibidukikije ariko aya mablock ciment tuyabumbira ngaha ndakwereka aho tuyabumbira hariya uravyumva kandi twe bica bidufasha kugira tube turi sire ko zikwije ama condition paraporo y'umuntu agenda akabikora ugasanga araduhangitse twebwe tuba turi sire ivyo tuba twikoreye navuga ko na block ciment novuga ko aba ufise garantie yuko akomeye neza cyane urabona yuko ninzu kuva hasi gushika hejuru irimwo isima gusa tugere yuko ngaha yamaze guheza amabata azubakwa azoyubaka amakaro bimeze gute kugira tuyasire ko ikiro cyose kizoba kirimwo ari karite twe imbere yuko dukora turakora wanashaka cyo bita specification de matériaux bisigura ati n'umuntu aguze inzu ngaha arashobora kuza akavuga ati jewe ni mu mpe specification de matériaux ndabi bizokubaka inzu ndabe ivyigwa vya etide ahantu ubona yuko hazoba hariho abantu benshi bakeneye connection cyambere connection yihuta ikintu cha connection kimeze gute mwarigeze kuvuga ko ariko mbega koko mubigejeje he ivyo urumva ati ivyo ni ibintu dukora yo tugira tuheze project kuko ni fibre optique dushiraho dusaba bakatuzana fibre optique mu nzira yo kugira dushobore kuronka fast internet ivyo rero biri mu byo du project tuzogira ni nkuko no ngaha n'umuyaga nkuba dutegekanya kuzoshiraho transfer yacu
avyumva ni nkuko nubundi dutegekanya ko n'amazi azokora bidushobokeye bikagenda neza tuzoshiraho amaforage for example hajya dusanzwe twarahejeje kugira forage ituma ibi dukora ngaha tutarinda gusaba amazi ya Regidezo urumva amazi hajya twe tuyiyimbira mu kuzimu ego ya niko rero nyene ko ndabivuga hari ikibazo c'amazi ko ca connection ndetse n'umuriro yaga nkuba ivyo vyose umuntu akavuga ati eske ninaba nibereye mu nzu yanje hejuru nkugura amazi nkasanga nta yahari ariko kurumva yuko hari ivyo muri kumaratunganya kugira ngo bizoshobore kugenda neza amurageje kuraba aha naho ntiharubakwa ni amazi ubakwa ama maison de ville ama town houses ya za VIP nazo zibiri ziri ngaha niri ariko warubaka hariya oya iriya ni apartment yego izoba igezeretse ko igeretse kabiri zimwe zizoba zigeretse 10 ziri muri iyi zone yo zibiri kuko mu mbavu y'ijya apartment tuzoshiraho ibintu bya community aha novuga swimming pool piscine aha novuga club house aha novuga gym tonic aha novuga aho gukinira basketball so kurema ya Paradizo canke kurema ibi vyiza nuko n'umuntu ababa ngaha abafise fierite yo kumva ati ndi muhira ndaryohewe n'umwana wawe akaza kitemberera canke n'abantu bakava mu mazu bakigirira bagatambuka bakaryohewe I mean hejuru y'ivyo vyose urabona iyi vinga genda yitakwa nico kintu wicaye ahantu hawe hejuru kunywa kaji kuganira n'umugenzi watumiye canke umuryango uriko urakavi nk'aka ubuzima bwiza gute nukuri sinzi ngo nabivuga ni Paradizo genda vyita ko ari it's $1 million view $1 million view for sure uvyuka mu gatondo twatunyuni two mu gatondo uvyuka mu gatondo ufite ama stress yawe uvuye ku kazi ufite stress wicare ukiyaga benshi bacaja kwicara kuri Tanganyika ari ku mabica agiye atandukanye aho ngaha hari umuntu azogikeneye cyane gose ariko rero umuntu ariko araza ava ibujumbura hariho ibarabara rya Kanyosha rimeze nabi ni cyo kintu mutegekanya kumbere kugira ngo abakiriya banyu abakiriya bazoba bari ngaha cyane abantu bazo abanyene bino bibanza kugira ngo bazobe baca mu barabara rimeze neza iryo rya Kabezi maze kuginjira mu rimeze neza ariko rya Kanyosha kuva ibujumbura mujya Kanyosha rimeze nabi ha mugambi wa East Africa Link ikindi naco atumaze kugenderwa n'umushikiranganje ajejwe inyubako inshuro zirenga 3 muri bimwe yatwemereye yatubariye nuko mu kwezi kwindwi k'umwakuza hari ko iri barabara rishoboka kuba bari hejeje iri ryose gushika kuri Shanike kandi wibuke ko ririko riraza riva mu rumongo bubageze ngo gitaza bariko barazi bisigura ati rero aho hagoye ngaho mu Kanyosha hazoba hakozwe that's a confirmed mugabo hariho na plan B y'ivyo plan B y'ivyo nuko turiko turaraba aho hepfo twashire resort nziza twashire na parking y'ubwato rero ho guca mu hariya uzoza wiyuri ubwato kuri Cercle de Teke cyangwa kwa Sioni uca wiyizira right there ico kintu tugitebe ko gato ico kintu tugitebe ko gakomeye cyane hariko hategekanya ubwato uzoca mu kiyaga neza cyane twamaze kuva mu Burundi deja turi muri ubwo turi muri Edeni kuko ibaze nuzo bugisha mwibarabara yamambute yaje byose bizaba bihavuye wicira ni nkuko wonagura ubwato bwawe wewe yoze urabu ikaba imodoka yo kujya muri ville erega nizere yuko kwiteguye iyo ubwato kucubuza ngira ngo cyane gose mugabo wibuke turasaba Tanganyika zigwanje turasaba urabyumva ikibanza of course turasaba mugabo ni ibintu leta imaze kutwereka ko nayifise mwishaka urumva turavyizeye kuko ikintu cya mbere Imana yagabiye Burundi twategerezwa kwiratira tukarata ni Tanganyika ni Tanganyika iyo wicaye ngaha ubona ko ari ahantu heza ariko kandi rero uko aha hose hazoba hari clôture kuri gate kugira ngo twirinde ubusuma bw'amazu bwo mu mazu bagitandukanye gusanga hari abantu bivye nk'uko bizomeze gute kuri gate urakoze aha niho hambere hazoba hari umutekano kuko gendera baho nubatse hambere muri miriwari umutekano ni wose bisigura tuko dukora hajya haba hariho inzu y'abasekirite
iyo nzu y'amasekirite iyi clotire yose birika amakamera de surveillance kandi hejuru yayo ikaba kamakonsetina bijya bintu bijya bitsinga bibuza abantu nyene baba bashaka kurira impango uravyumva mugakongera ko hakabamwe ayo makamera installation biri mu basekirite bisigura ati rero nikiri hariya kiraboneka kandi nta muntu ngaha yinjira adasabye uruhusha imbere bisigura ati we wibera aha cyangwa ukaba muri apartment y'umunani ufise uburenganzira bwo gushiramo installation ya telecom kuburyo uje kukuraba ari hariya ucumubona nta muruzi umbara kakudodera ko kumujyana oya ntibigenda uko n'ubu ufite ideni ushobora kuzoca babwira ati babwire sihondi uravyumva yes bro n'umuntu ufite ideni babwira ko atari hondi sihondi umunsi ukabura arenga ubuzima bukabura bandana yes watubwiye je na apartment nazo ziba zimeze gute hama igiciro cazo yego bako uno munsi abajene benshi twadukeneye kuba mu mazu meza neza cyane kuba VIP neza cyane akazi kawukora muri banki neza cyane urupango rwawe gose neza cyane apartment uze kwiberamwo utekanye uzemeze gute rero urakoze ku bintu bijanye n'ama apartments yubatse aha ni ari ku kiciro nita ko coba kiri hejuru paraporo ya mikoro ya benshi kuko i apartment imwe iri ku miliyoni kuri izi za mbere iri ku miliyoni majana 3 sivyo hanyuma uwo n'uyiguze cash uciye uyirishe bukebuke ni miliyoni majana 320 uca muri bank ni miliyoni majana 350 ucuvuga ati none ibyo biciro byaje gute icyambere cyo ubu butaka burazimbye urumva nije ntegerezwa gukora amagendera kugira ndondera amafaranga yo kubugura sivyo kugira ndondere uko motiva ba client ba stakeholder nkagura ubu butaka rero buba buzimbye kandi wibuke ko inzu imwe yose ngaha itegerezwa kuriha parcelle kandi irishe parcelle ya arestano sizo arestano gusa kuko niri barabara nijya nijya nzu yararirishemwo ni clotire nijya nzu yararirishemwo sivyo rero bisigura ati calculation y'ibi biharuro byose by'amazu tukubwira nuko tubiharura rero kugira dushobore kubaka amazu azimbutse nuko icambere cyo nka leta yo turose ibibanza byo kubakamo hanyuma tukaronka n'uburusho kuko urumva nk'ibi bintu byinshi tugura turabigura muga nta burusho turonka nta exoneration gendaro maybe kujya nabivuze maybe bazobobona nga bamfashe iboneke mugabo ibonetse ibintu biragabanuka urabyumva ni automatique kuko ako kabara akigoro ka leta ko kugira gashigikira uwo mugambi ugabanuka rero kugira abajene twese twironkera amaza zimbutse leta ni duhe ibibanza duhe n'ubwo burusho jewe mwumpi kibanza kigaragara uko nkamenya ati ikibanza barakimpaye bakavuga ati shiriramu inzu zimbutse nziza no gushiramo inzu y'imiliyoni 30 kandi nziza ni miliyoni 50 nabishikirije ubushize hariho programa nashikirije yitwa ku gatumba twagize etide y'inzu nziza yubatse kuri ayo mafaranga 30 miliyo ukamuhereza inzu nziza yugaye neza cyane mugitageretse mugabo inzu nziza wewe ushika muhira ati ndashitse muhira kandi ndaryohewe reka dufashe kuri kino kintu rero ugwaruka gwinshi ukuru haronkera ubuzi ugiye butandukanye nabone mu bajuna mu nawe ngahanya benshi n'ugwaruka ubona bari hagati y'imyaka 18 20 25 gushaka 27 nkuko abajuna bakiri batonya uno munsi ariko munakara baraba urabona yuko hari izindi nguvu bariko barashiramwo zidasanzwe ejo canke hirya yejo bano bakozi bamara guheza hano onye bizwa biharanye nabyo urakoze mbo uko dukora canke mbo uko nkora ndashinga intahe nkemeza yuko ibikorwa nkora ari ibikorwa by'uhoraho bisigura ati
uravye ubukomezi canke ubunini bw'ibi bikorwa it's obvious birandengeye cyane sivyo yes rero na jewe ndatahura neza ko atari inguvu zanje ari inguvu zuhoraho muri CSB village Kametsi Burundi village twayikoze umwaka duhejeje Imana icayugurura amarembo tuca dutangura Fab Homes muri Miriware tugira duhetse Imana iciyugura amarembo dutwara mu Kabezi urumva ngatura harimwe aba engineer harimwe abayede harimwe abakozi bato bato tumaranye imyaka irengine hariho aba engineer twatanguranye bakira abajene ubu baragize ubukwe bafite imiryango hariho nabaguze imiduga urumva nk'ubuje binezera kurusha yego wariko uravuga ati ikibazo duhura naco n'ubutaka yego uno munsi nimba umuntu akagura inzu miliyoni 300 nawe si wewe kwera ku butaka niko bimeze leta mugasi n'ubutaka gusa harimo dufite nk'iri duga ry'amadolari naryo bigira mu ruhara n'izindi ngorane rero zitaba zivuye ko nk'izi ntambara ziriko ziraba hirya no hino yes ikintu rero dusoze ikiganiro cyacu ikintu usaba leta muri rusange kugira ngo imigambi yakomeze kubandanya ndazi ko inyuma y'uyu inyuma y'Eden bakora ngaha hari indi Eden tegekanya kandi kubakwa kandi hagiye hatandukanye kugira mu gihugu cyose yes kugira ngo woroherwe nejo uzogende kubaka Ingozi nejo uzogende kubaka Ibubanza nejo uzogende kubaka mu Maramvya kumbure kugira ngo tukomeze kuba muri Paradizo ikintu nshobora gusaba rero icyambere nico nyene cyo gusaba ko yo turonse ibibanza aho biboneka byensize ndiko ndavuga ngo duhe ibibanza dafise mugabo ari ibibanza bihari leta ikavuga ati ari ibibanza twategekanije ko hubakwamwe amazu baduhiye opportunity arabyumva twubakemwe amazu azimbutse that's number 1 number 2 nubwo burusho kuko urumva nkaha turakoresha aba bakozi ni bakeyi cyane kuko aha turacaheza faze ya mbere faze ya mbere niyo gushika kuri iyi nivo urabyumva aha mu minsi iheze tukiduza inzu zose aha twararenza abakozi hafi baba igihumbi kandi abagura aya mazu ni baba diaspora bene wacu benshi n'aba diaspora bace bafata ca gihumbi $1 bavunikira bakarungika urumva ariko arainvestisa mu Burundi iyo ni inzira yo kugwiza amadovize mu Burundi kandi iyo twubatse ibarabara amabarabara ciye neza bisigura ati imvura niyagwa ntizohitana amazu kubera iki twarabiteguye neza rero kugira ivyo byose bigire ndiko ndashira ivyo byose hamwe mbona umenga twari dukwiriye uburusho aha no doma ku rutoke nk'ikintu cyitwa exoneration nka exoneration bica bituma nk'ibintu dufate mva makungu dukoresha dushobora kuvyimporta ku mafaranga makeya sivyo bigatuma rero amapri agabanuka kandi bikanatuma na twebwe bugira biraryoshe gukora umuvyeyi akakwereka ati ndagufasha ukuboko rumva ivyo byose byo dufasha muri imigambi yavuze yuko muri VVIP hasigaye inzu zibiri gusa ukaba wifuza inzu nziza ukaba wifuza ahantu hari kibanza ciza ukaba wifuza kuzoza kwama uruhuka mu mutwe neza ntandi ningaha nyaruka tebuka bataraheza uko namara guheza uzogura miliyari that's it numusaka ko sanga kumahera make cyane gose ariko kandi nibaza ko ni kibanza ciza nikani n'umugambi mwiza umuntu akwiye gutera intege n'igihugu ndetse n'abandi ba diaspora bagiye batandukanye kugira ngo ushobore kubaka igihugu cyacu kibe ciza natwe mu makungu zo tuvuga ati mvuye i Burundi that's it exactly ndakumbuye gose cyane gose kubura ko hari vyiza bisi bitandukanye ndagusiye cyane FABLICE ndabashimiye cyane gose Magic channel Magic TV mwe muri abagenzi banje ndabemera n'abakunzi banyu bose yes baragukunda cyane gose baragutwishuza that's good bakumbure kugira ngo bakushoye kubona ibikorwa byawe aho babigeze kandi ukomeza ijambo rimwe utere intege abajene uracari mu jeune bubaka icyo nobwira abajene turashoboye Imana yaduhaye ubwenge n'ubushobozi budasanzwe ariko unfortunately bivaye naho igihugu cyagiye kiraca bikavana na brainwash twakuye ku bakoroni turi muri community imugaye rero kugira tugere kure hageze aho dushigikiranira sivyo hageze yaho abajene twungurunani muga tukabona kure
tuve mu bidusamaza bya bindi vy'amarigara ntiwibaza bijya ngo hari ico izogira jewe mvyuka saa moja nkaba ndi ku biro I work so hard kugira ngere ngaha mugabo rero uwumva ko atari play gukora cyane uwumva ko atari play kwitanga it can work abaguca intege niyo motivation rero nkavuga ati abajene dushigikiranira sibyo ikindi namambwira abarundi muri rusange igihe umurundi azoshigikira umurundi mwene wabo nisi zodutinya igihe umurundi azoshigikira umurundi mugenzi wiwe nisi zodutinya igihugu ciza igihugu c'amata n'ubuki asante sana ndabashimiye cyane gose ndashimiye cyane mwebwe masomo makoma dukika di début à la fin kiruganiro cyacu kumbe mabonye ahantu hameze neza ukawifuza inzu nziza canke ukaba wipfuza kubakirwa inzu nziza mu contact uri mu diaspora barunitse amahera rimwe kabiri gatanu urayaribwa rungikira Fabrice muganire mbega ukeneye plan ya gute ukeneye inzu nziza muhe ikibanza mugati mfite 50 urabigitangaza kubakira mu Burundi asante sana